hanyuma je ndibuka turaganira n'abavyeyi ikintu ca mbere ndibuka ahubwo cane haje bashitse muhira turavuga urukundo rwinshi rw'abantu numva nkunda abantu urumva abantu baje muhira bashitse nkaca nkitanganiza nkaca nkabatambira unaheze gutamba mugabo sinzi ikomere barumva nanje umunsi umwe nzomupapa ifuko ngo nanje umuntu w'umupapa nanje nshike nishare muri salon nje kukuramukanya ahantu bambwire bati kari umufatiki tubazimane nabona ngene nanje umunsi umwe numva ngene ego hanyuma ndibuka igihe kimwe yageze gukora malaria ndamariye ngwaye muhira barambwira bati eba urumva wewe ryamaha ajya amanota ufise mu bice bibiri bazoca bayateranya uzomenya ati mugabo ntuje gukora ibibazo hanyuma ntiwize umurongo gusa hanyuma bice bigenda nabi bazoguhamwa yemwe ndanga nakunda ishuri cyane ndavuga ntoya negezo kuja gukora ikibazo negezo kugenda kandi nagiye warashaka cyane ndabitora no muri uko gukunda ishuri no kubitora mu ishuri twaraganira na papa akambwira ati wewe uzoba umuganga uzoba umudokteur nanjye nkumva nyene uzoba umudokteur nahubwo nje tuba umudokteur ve mura rero nzi ko tuba umudokteur ibyo bintu bitatu nkumva nshaka kubifura muhira by'akarorero ahandi nkumva nshaka kuzoba nanje umuntu ucubahiro abantu nanje baza baranyagira nk'umuntu w'umupapa usigaye ufise nanje ngira akazi n'abandi hama nkashaka kuzoba umudokteur ariko rero burya mu buzima burimo ibintu byinshi iyi si tugenderamo ngaho harimo ama information harimo ivyiyumviro harimo makuru atandukanye ayo makuru niyo nari mfise nkiri gato nikunda gutambira abantu nikunda kunezerwa vuga ni jewe mu ishuri ndo wa mbere kandi nzoba docteur hama mugabo usohotse hanze ukiye n'abandi bana hari yandi makuru nagenda ndabona hanze nkabona abatipe bakuze badusumba nkabona ico gihe rero hari abatipe ibintu byari biharawe hari abatipe bo madrede ashira mu ngaha wumva bana kandi mu kugenda baradundika apana biye n'umuntu ashobora madrede akicomokera wowe oya ubu kanduga ugashika hama natwe aho twicaye two turakina agapira ukabona barenganye ukavuga uti bon nta n'umwe yitwa dufate Marie nta n'umwe yitwa Marie mugabo ukabona baciye n'akarorero bavuga ati wabonye Marie bakira nshaka kuba nka Marie nawe ugashobora kudundika ubwira nyine Marie wabonye baciye hajya amara bakunda kuja kwicara tukabona umenye icyo bintu biryoshe burya ahantu baye iyo hari abantu bakora business abajuru ukabona baradandaza baragira iki akana gakura gashaka nako kudandaza ariko twebwe twabonye abo bantu rero bicumukira bakajya mu bizu bibomotse bagashobora bakanwa gatanu hano papa yabi impande yo muhira arenganye yanwa itabi risanzwe super match arenganye akarita yari ridaheze nandi ndabibonye ngasha ndiruka ngasha ndaritora tugasha turitora tugasha turi rero ngabamaniko ngabayuri kirumva tugatudundika turababire natwe hanyuma muco dutangura no kwiga kumura umubi tukiri bato mu indwi nari ntabwo kumura umubi nk'umunani muri kati basigaye bavuga ngo abana bo banaka wehera ibintu basigaye barimo natwe tukabona nivyo bigezweho mu mashuri bitangura kuza biranga tugatangura kubivanga n'inzoga kubera haba hari amarigara
ahantu abajene baba bicaye bariko baranywa inzoga ku mugoroba, dutangura kuza natwe turicaraho tunywa inzoga. Je nk'imfura muhira nashe bashika bankubita uvuye aya masaha, ariko nkabona umenga barandenganya bajya bande twicaranye kubera ko bicaye hajya bo atangorana, ariko nta n'umwe petete ubu niho ndamwibaza nkavuga nti oya mugabo nta muvyeyi n'umwe yokwemera umwana yanga nakubya gutaha mukubite nawe. Mugabo iyo version izo nkuru z'uko twashize gukubitwa nta n'umwe yazivuga. Twese twagaruka nk'abantu mwene b'amabire twasinze Burayi, kumbe nituvuga amakuru ashika abamuhira ngene gushikira ku mufuniko, ariko tukabona umenga ubwo nibwo buzima nibwo bubire. Iyo rero n'ayandi makuru umuntu ariko arakura aho hanze. Umutima soko ntashaka kuba imfura by'ukuri muhira, umutima soko ntashaka kuzoba docteur nanje ndagitore mwishuri mu madai ndabitoro, ariko izo ejo ayo makuru yo kuba docteur yo kuba imfura yo kuba byose ngiye hanze yacabura n'andi makuru yo kuba umubire amashamo n'umega no bivangatiranya byose nangwa kubivangatiranya nyene. Muganga wacu amubitwa muhira kuba imfura abapetit frere bakamura ndiko ndakubitwa kaje ngambura kuza ndibu dufaranga duke duke two kugura za nzoga kuko zovahe naika gatanu. Imigenderanire y'abavyeyi gatangura gutosekana, gatangura kubona umenga nibo babi, ahandi gatangura kwibaza mbega je biriko birashikira n'ibiki, ko nshaka kuba umwana mwiza mugabo bikanga, ko nashaka no kuheba abagenzi kandi abavyeyi kandi bakambuza tureka n'abajya bagenzi ngo bajya bagenzi zishaka kubaheba ukumburi hagati na hagati. Iharageze igihe ntangura kuyoberwa mu ishuri bitangura kwanga kuko natahanevye mu 10 yari yageze ntangura gutaha saa 6 y'ijoro saa 7 y'ijoro nabesha ko ngiye kuryama kuko nabahanze muri annex nkacanja bajya kwigana tukaja tubandana tukamwe ibiye ntangura kuyoberwa mu 10 ndayoberwa. Hanyuma menye ndasaba niho naciye nza kwiga Ingozi, ndasaba nireke basi nje kwiga Ingozi kubera Ingozi ho nta muntu n'umwe nzi ho gira byoshoboka. Aho nangwe rero kwibaza ni kubona yuko ibintu ndimo ko birantwara ahantu atariho, niko rero kuza ngaha muri Don Bosco. Ariko nkishikaho ntangura kubona umva je naje kuhe bitabi n'inzoga gusa n'urumogi muganga cyasanga ngabona tuvuka 5 de matin nkavuga niyo urumva ingorane zose izo ngorane uko ndazibona uko mbona muri refectoire nkavuga ni inyota umubiri washungira ati none genda ngone ncakurundo bitabi atanja kurundo umuntu yondangira hano muri bitabi naje guheba inzoga naje guheba itabi naje guheba iki, ariko akagorane kose mbonye agaca kasura kunyibuza bya bindi. Umunsi wa mbere nari namwe gusimbura urugo rwo muri Don Bosco nja hariya n'ayita ngo mu Kinyanagira sinugene bayi twe twari twahise mu Mukoromboka n'akabari k'Ubujumbura muri Rohero, twe twaje tuhita mu Mukoromboka twasembe imisi yose bagaca banyirukana bakanyirukana muri Don Bosco. Naje nzingo nje guheba ibyo mbeba umutima by'ukuri warashaka kubiheba ariko bikanga. Hanyuma nashika hiyumvira ngene ntaha bakansabira indaro hajya mu Burengo aja kubayo amu papa n'abako namugoye umwe ntashobora gusigura. Abana biwe bose bataha saa 12 ariko je nari namenyereye muhira saa 12 n'abasozi acangenda ngararayo akagira ubwoba bati mbega basho umwana w'abandi yapfuye byageze gute babo bakatelefona ibujumbura bati ega ni kwa mwana narataye bariraguye cyangwa ati kashare kayihangane gatoyi urara
ari nabo ubonaje Imana yarampaye ndamenya iyo myaka yose mugabo ngoranye hamwe na cyo ndabibona ko ndiko ndagorana hamwe na cyo ndabibona ko abantu barushe hamwe manuka na muri mu muryango ngabanza kurunguruka ashanterera ishakoshi chabiruka hanyuma amanuka nahise imyaka 2 ngaha muri premiere aje kwiga mu 11 no mu 12 mu 13 baranyagira bati uyu muntu niho kumaga nagende kurondesha bahandi no ko yamenye ndagenda niki Bujumbura naho ne bibahingorane ariko ikintu kintangaza gushika no munsi ningene mu mutima nabona ko ndi mu mafuti numva ko ndemerewe rimwe ngataha bukeye ngashika ningegeza mu cumba yumvira rero jewe n'ibiki ibintu n'ibikweriki kweriki mezuku kweriki nduyu ameze uko ha kweriki na petit frère yaraza kambaza ati wewe ufise ingura niki muri université ngiye muri université naho ne igenda muco nyene niga muri ITS narabuze medicine mbura amanota make cyane kubera exeta nabuze amanota make gose canja muri ITS kugira ngo nige icyo kubaka ko ndavuga ni byo ko mbuze medicine ko mbuze kwiga iby'ubuganga ubu wongira ibyo kubaka byo navyo ngira cyo tuma nzoma wa muntu azani konti bakamwa ngira nabone bararonka agafaranga nereka je muri ibi canjayo muganda bijamo nabikunda ndibuka yuko nashobora no kugenda guto naje gutonda ngiye gukora ibibazo gusa ndibuka igihe kimwe narigeze no kujayo mvuye muri boîte ubwo nyene hamwe muri kibazo sinzi ama umwigisha kaza mwakadrera agacahagarara imbere yanjye hari muri afite yacu ari muri Université y'u Burundi agacahagarara kantaba nanje asha ndamuraba mugabikana kuko nkanura ndamuraba nsinzi Butama papa wanje arambwira ati Aristide wewe nuzomenya ndavine n'ibitwara ushobora kumenya uzinduka mu gatondo utaha mu gatondo tutamenye ukamara imisi 2 tutazi uri naye nkubwira nti jenzo umenya abijumba yarasigaye aja muri dushe yugaye kuko ibara ry'abari kumwe uwo ni wa mwana yarazi ngo azobifura akiri muto uwo ni wa mwana yabitora mu ishuri aho muri uyo myaka mvuga ari yageze ahantu sende umwihebye bya bindi byo kuba muganga byari byapfuye bimwe byo kubifura narese yinjira abantu bose bakavuga bati nguwo hanyuma cyo ngenda yobegwa umva ko namaze kuyobegwa kenshi hanyuma ndava muri Université y'u Burundi canja kwiga ahantu bita muri Université du Lac ndiyumvira ikintu niga ndakibura mara hafi umwaka wose nicaye muhira dushwana n'abavyeyi n'abukeye birananirana imigenderanire mibi bikanga ko tuganira ngo twumvikane aho ngiye gusubira kwiga nabona ko ubuzima bwanje ko burononekara nabona ko se ni nzindukira kwirigara hanyuma igihe kimwe turaganira barambwira bati subira mu ishuri canja muri Université du Lac ndiyumvira ikintu niga ndakibura reka niga amategeko nayo medicine mbeba ITS ubugiye mu mategeko ndiga amategeko ndavuga ntayayoyo
ifu yuko ndayumirako kuko byose byarapfuye ndayumirako bana sinasiba naho numva ndabishaka nkagenda nkavuga sindi buhebe ishuri ngazinduka nkagenda siti ibirenge muga nkavuga none gashaho uzumva mwiki abo mwiganye bose n'inama baramusize benshi bariko biga iyo medecine nahevye nabuze bakakubaza ngo mbego bigeze ukabura ibyo uvuga hanyuma ushukire unakomeje amategeko umwaka ugira uhere basha umwaka ugira uhere zambona abatimbe baje wewe urazi ko ibintu ngo nibisiba bari mu kibazo ibintu bisiba ngo hira bikini naye ndabiraba ngo hara kimenzi avuga nishaka impapuro rero ndacinjirana muri mw'ishuri ujya ndacinjiranye wamenga ndabishize mu z'igipapuro wa umwigisha mboni baba bamfashe ico byasigura muri jewe cyari ikintu gikomeye kuko ivyizigiro byose byari bitangaye ndavuga ni nganda pfuye mu bisanzwe iyo bagufashe ushobora gusaba ikigongo abandi banyeshuri ushobora gusaba ikigongo mwigisha babona kuno jewe baramfashe umwigisha hariya tunateye nsohoka nta ngufu na bimwe muze tukuja gushobora gusaba ikigongo naciye n'ukumenya isosi iranguye ko kuva uwo munsi n'umunsi ndasubira kuri iyo university sinigeze nsubirayo nasigaye ndumva ngo baranyafishije ngo bampaye PV no kuvuga imyaka 2 udasubiye kwiga ku isi y'Uburundi ajanira ko na myaka yose avuga ni ibyo ndabivuga gute muhira numva narahemukiye abavyeyi numva narataye intumbero biranga ko ushobora kubabwira ni burya rero bamfasha kuri university nazinduka ico gitwa mucarama nazinduka nk'ugiye ku ishuri nkatora amahera ku meza yo kwiyunguruza aca ngenda acenshira mu kinama aca ngenda nkagura urumogi aca nishara n'abantu tutazinanye kuko abo twangana bose ico gihe bose bari bageze kure muri university jewe nkaca nisharira ngaho abantu tutazinanye numva merewe neza ariko hashika saa sita umutima umwe nuko jewe mva mwiki jewe nashitse gute jewe ibi bintu ahantu byagenze gute mushika ahantu ntanwa kwa rumogi nagone nirumbumbe harumwa nagone nirumpumurize umutima ukaruha abo turi kumwe sitego basigurire ngo ndimugorane nizi hageze saa sita ngataha hagera amasaha yo gusubira ku ishuri nkasubirayo nk'usubiyeyo saa 8 abandi bose bariko barijyangira bamwe twasangira urumogi bameze ukuntu uwo bitabigiye kuryama nasanga jeje jenyene bukeye nkasubiraho niho nabonye bariko banwiyindi droge kubera twama twicaranye nkabona bafata iyindi droge ndavuga ibi bintu reka naje mumvirize iyo droge rero yari boost sinzi ko mwoba mumaze kuyumva boost abantu baba bamaze kuyumva ngo umenga nta n'umwe ayizi iyo droge boost ni heroine ni droge mbi cyane rwose ni droge unyoye ko rimwe ayandi madroge yose urumogi za kokayine uyinyoyeko kugira ufatwe ube umuntu nyene vyifatiye bisaba yuko ubinywa kenshi ariko heroine boost unyoye ko rimwe umufasha ivyo cyo tunarinzi boost ndayinywa ujya nanje ndafatwa boost nta muntu n'umwe ayinywa yambara impuzu zibiri afise impuzu zibiri muhira
booster nta muntu n'umwe ayinywa wabane n'abantu mu nzu ngo bashobore gutunga ibyabo, ntibishoboka. booster umuntu yari umuntu w'umugabo yambara neza ayinyoye araba mayibobo neza, kandi si ukuvuga ngo bishikira bamwe, ni bose booster. Iyo niyo booster rero. booster dusubira koga, wayinyoye ukaja koga iyo wanyoye ikikuvamo, hanyuma ugashisuka ukanyoteka. unyotewe naho uba uriko uracugumira nk'urwaye malariya, ukababara umubabaro ntusigura, ubabara nk'umuntu umwe bariko bakata indani mu mubiri n'imbugita. umuntu anywa booster arashobora no kumara n'indwi zibiri atagiye muri toilette. inyota yayo nta kintu na kimwe atokwiba yakibona kugira ngo akire, twabyita ngo ni ukwivura. uwo muntu rero ateba akiheba, ntibimutera isoni gusigara ashaka kwibarabara. i Bujumbura bo basigaye no gusenga basenga, bakabesha bagasenga. abana bafise iwabo, abana bafise abavyeyi babarondereye babaronderera n'umuntu. icumba ugasanga matera yarayimuga matera kubera bigoye aho yicisha, muga amashuka, amarido, ibintu byose. iyo ni booster. nanje rero nisanga ndumwe muri aho. nayisanzwe mfise ingorane zindenze, nayisanzwe mfise ingorane zindumije, ntazi neza zivamo, nisanga nyoye ca kintu gituma ntangura kurondera amafaranga yo gukigura. mwari birato byabo tuvukana, abatoyi banje ntwara impuzu zabo, hamwe usanga utwaye ibido bahora bavomamwo amazi muhira. umuntu wo muri universitere uciye mw'ibarabara bakabona umuntu aciye mw'ibarabara n'ibido, bakazabona umuntu aciye mw'ibarabara na plastike nk'izi plastike zo muhira, uravye ko ata mukozi ahari, uravye ko ata muntu ahari, ugaca uterura plastike mw'ibarabara muri quartier. bakazabona umujene isafuriya, afite isafuriya, amafurusheti ari mu mufuko. bagahinda mu muvyeyi yavyaye, kari agahinda. jewe narayiraba nkayinywa ngakorora amosozi nkavuga ni Mana, jewe wanabaye. abo twiganye barampamagara kuri telefone ya petit frere, nkanka kwitaba, nta mpuzu mfise, naronze ngaruku. bobo bariko bariga bariko barahejeje, jewe sinize, narahejeje. satani ni kigoko, satani ni umwana mubi. satani nta bugenzi. tugenda ndasenga Imana, ndavuga Mana ntabara. kuva mfise imyaka 11 nanyoye umugimba, nanyoye inzoga. sinzi Aristide ari Aristide, sinzi Aristide atanyoye ikintu na kimwe. none ubu naho hagiye n'ibi vya booster. basi tumumanye isomero zibiri, umindwi zibiri, numva Aristide atanyoye ikintu na kimwe uko ameze. numva Aristide atigeze n'ikintu na kimwe uko wundi we. imisi yose nkaherekeza papa agiye gusenga kugira gusa aze kumpa amafaranga. muga mw'isengero narashika nkarira nkavuga ni Mana, je basi ukwezi basi ibizibiri basi. hama
kimwe mbona mama araje arambwira ati aho ntuzosubira kwiga ningene wari uciye ubwenge gamwana ningene wabitora mu ishuri atahise ko usubira kwiga rega wowe umuntu rega byoshoboka nyuma y'imyaka yose amubwira mama byoshoboka kubera ko jewe nsubira kwiga ambwira ati byoshoboka ati genda ugerageze ati rondera ishuri ryose ushaka tugerageze ico gihe ngo ishuri rizimvye kuko ryo byonyine byashobora kunyakirira petete ndagenda umuvyeyi yishira umukanda mu nda y'amahera menshi ndagenda ninjirayo ndashikayo bikanga kumara isaha imwe kubera ya droge gutaha natameze kubera iki kubera nari natanguye no kuyigurisha urumva nayo isigaye nyinshi nayo ingene imeze isaba menyereye kwinwako igeze nimba wamenyereye kuma saa moya y'igitondo saa moya igeze ubwo nyene ni ngorane ndavuga ibi bintu bishoboka ndabiheba nangura kugerageza kubiheba nagerageza gushika saa sita nkata ameze uko nagenda mu Carama mvuye mu Kigobe umubiri wumva gufata imoto navuga nta moto ufata ibi bintu watanguye kubirwa ubibona genda n'amaguru ushaka upfe ariko upfa umupfu uriko urabiheba ujya Imana yari yumvise kagasengesho navuga taha saa saba izuba rikomeye taha nta n'imoto ufata wabinuye iki ngataha n'amaguru gushika muhira nashika nkagira pompaje nakaja mu mazi nkakokeba akakukubitayo atasubira ku ishuri ubwo mw'ijoro harananiye ariko rero mw'ijoro ndasubira ndavuganisha oya nabangwanye nabi ndasubira ndanigana mw'ijoro iyo droge rero umaze iminsi 5 utayinwa ubuhevye ariko iyo minsi 5 ntibishoboka nta n'umwe ndigera mbona ndakubita umunsi wa mbere ijoro rya mbere kuko ijoro ryose urihindukiza n'umubabaro ntashobora gusigurira umuntu n'umwe ndiko ndabivuga ca numva umenga umubiri urasubiye kwibuka haciye imyaka ishika hafi 10 ukihindukiza ntubigera utwara itiro gushika mu gatondo hama bwaca avuga nti ijoro ryose narimaze avuga reka ngendere saa sita nze kunywa saa sita igeze ijoro ryose na saa sita ni ku mugoroba 18h ku mugoroba hageze avuga nti jewe je nshake irindi joro mariyo misi 5 n'ubuntu bw'Imana numva ntabwo kunezerwa rero ntabwo kunezerwa numva finalement ni bwa bundi byakunze ewe umunsi wa 5 nza numva ibintu by'ubwoba bitanguye kundungamo nagenda nkabona n'ikintu mw'ibarabara nkumva nokata nawe ibindi biki nashika muhira nkabona umeka ku ruhome yicafye ikintu hatangura kumva amajwi ureka burya ngo nta misi usigaje mw'ijoro nagenda ndagutora itiro nkabona ibintu by'inzoka amajwi rero birakomera ati burya we bagira bagutangira ikimazi ati burya bimeze ukunuku ntangura kumara iminsi ntafungura muhira ati burya wofungura burya wopfa ati genda urabe n'ivyo batetse amajwi ubwoba atuka mw'ijoro umuntu umega n'abantu bariko bararengana kw'idirisha atangura kwibaza ngo n'urumogi ngira ngo aya n'amadayimoni yogenda mugabo mu mutima nkavuga nti aya ngira n'amadayimoni bishaka ko usubira ku Imana niba idashoboye kunkiza ivyo vyiyumviro siko kugira ingene vyaca mu mutwe niba idashoboye kunkiza nta kundi mugabo amajoro y'amatera ubwoba amajwi menshi ngira ubwoba ntabwo kwibaza ko bagira banyica muhira amara imisi nafunguye atangura kuza ndasaba hanze
na kabiri bare wumva na sensa birashobora kugatongura cyera ashobora no gushika asimbura ugo mwijoro amatwi ambwiye ko no musisi ndara nasohoka asimbura ugo nkaramika nivu imbuga nkabona ziza kunywa amazi mande yaho njyana satani amura muhira amura kurara mu ibarabara ntanwa bya bintu ndaruhama igihe kinini baye muri ubwo buzima naragenda nkicara ahantu nkarira avuga ariko mana bagira banyice ayo majwi abwira ati njye n'abavyeyi bagira bagutagaho ikimazi ati burya wowe bagira bakwice bimaze igihe kirekire kuko n'abaye mu buzima bwo kwibako bwo kutavuga ibimbamo byaramaze igihe kirekire ndi muri ibyo bintu ntaragurika nicara muri salo umenga ngasohoka ariko nta n'umwe yabimenye igihe kimwe rero ndaza ku mugoroba nsanga aho papa na mama bicaye ndashika nanje ndicara ndushe nababwira nti jewe vraiment mumbabarire mugirire ikigogo nimunyice ati byo ntibiki ndabizi byose uwo ndabizi ndazi ko mugira ngo ntagira ikibazo ababyeyi bakavuga ko umubwira bose ati ko ni rwa rumuri musarishije Aristide ndakubwira mwana ndakubwira icyo bintu ndakubwira nabo barabibona mu maso ko ndavuga ngo muruhe barabona ko atari byo gufira ndibuka papa yaciye agenda mu cyumba agenda aravuza uruhu yababaye yaca avuza uruhwa mu cyumba kuva icyo gihe rero batabakuza barandaba babona ko ntakifungura ya university urumva nari nataho kwiga hama mama akambwira ati ngira mu muduga ndagutware ku ishuri kandi igihe ufunguye ntoyasifunguye ntukurire nkabura icyo sigura murumva bitugende hama tukinjira mu modoka ati none ushaka iki ntibasigurira amata hajya kwibutiki ya mata amwe za Highland ashangenda agashagera ati nayo mata agatanga amahera hama wa muntu agashazana amata akayamuha mu minwe ayamuhaye yamaye ubwo nyine ntiyafata bayakase bashizemo n'agakemo byaje ngo wajya ko yayakoze barajyana hama agashadaba abaza ati no gutana tano ati no gutana avuga nje binako ngenda bivamo muti ndayafise uku bayakase urumva satani akangira umusazi neza mu majambo ambwirira indani atawundi yumva hama akora ibintu satani ni igikoko satani arajyana ariko hashimwe izina ry'umwami wacu Yesu icyo gihe barabona ko bikomeye harabaye ibintu byinshi hanyuma umunsi umwe papa arambwira Christine tujya kwa muganga urabona ko ibi bintu biruhije aho nari maze kugira n'ayandi masene hanze y'ubwoba arambwira ati tugende kwa muganga naje namubwira ati tugende kwezi mu muduga twicaye arambwira ati byatwishe agataruka ati umvaga gute n'ushinge kandi ushupfu simbe nuna simba nca ntahahe avuga ni rero gapapa none nk'umwana umenga sinasi na kibisi ni none gapapa nokwirondera urundi muganga basi ndakwereka umuganga jewe ati sawa ati uramufise nije ndamurondera umutwe uko nyine abyemeye ndazunguriza umutwe ndarondera umuganga ndabura turakatuku sinzi regere cyumviro kije ndavuga ni nikatira ati none kukumenga tuko dusubira inyuma ntoya ndagusavye nino kuri yumva ndaca bugufi nyene mutakana turakata
none gamutaha nawe urahazi dushitse nyina ate atari muri bombero umwanya nakwishije muremure rwose ariko Imana irakunda abanyabyaha umwana w'icangazi se niyo mutera akagera nubwo uba wambaye ubusa nubwo uba warakubiswe mwaramikanigo nubwo ababyeyi baba bavuga ati ntacyo tugitunze baragerageza ariko turafise Imana turafise Imana itagaya amagogo y'umurushwa turafise Imana ikundana Yesu arakundana narabibonye arakundana narabibonye arakundana narabibonye arakundana narabibonye haleluya Yesu ashimwe cyane rwose afata abana akabasubiza base agafata base akabasubiza abana Amen